Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese mu izina rya Yesu. Pasika nziza, haleluya. Pasika nziza mu isi yose, pasika nziza muri Afrika, pasika nziza muri East African Community, pasika nziza mu Burundi, pasika nziza Ingozi, pasika nziza mu gisagara c'Ingozi, pasika nziza muri quartier iwanyu, pasika nziza mu gacimbiri k'iwanyu, pasika nziza mu muhana w'iwanyu, pasika nziza mu haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Tugiriwe neza kuronka umunsi mukuru nk'uyu. Umwaka uheze pasika yabaye hari covid. Tuvugirize Imana impundu ntayihari. Impundu y'Imana irayibereye. Haleluya. Urashaka guhagarika gatoya ndakubwira. Pasika ya mbere itangura hateye icago. Icyo cago catikiza imfura zose. Kumbura ubuheta bwaravuga buti ni imfura je sindimwo naho cyo kwinjira. Ariko covid ninde yayikurenganije? Imisore yarapfuye, abatama barapfuye, abatamakazi barapfuye, abigeme barapfuye, abatunzi barapfuye, abanyacubahiro barapfuye, n'abandi barapfuye. Ninde yagutoranije ngo ube mu badapfa? Ari ibintu vyotwigisha. Ndagira ngo bitwigishe kumenya ngo pasika ni ukurenganwa n'icago cari kuguhitana, ariko Imana ikagucira icanzo. Komera amashimeshi Imana yawe. Imana ikagucira icanzo. Haleluya. Rero Imana yaguciriye icanzo muri Yesu Kristo. Niyo nzira yitoreye yo kudutabara, niyo nzira yitoreye yo kuturenganya icago, agatikizo gatikiza abari mu isi. Kandi bikiri ubu baratikira, ariko barindiriye gutikira kudahera. Ariko Imana yadutoreye umuti, yaduciriye icanzo. Muri iyo nyene yigira umuntu, iraza mu isi, ibana natwe, ikaba Imana imwe rudeye, ikaba Data, ikaba Mwana, ikaba Mpwemu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bari kure Yesu ashimwe cyane. Amen. Aradufasha turumvikana. Mungu asifiwe sana. Amen. Pasika nziza yo kurenganwa n'icago. Amen. Iyo niwe bwiza bwawe, ndatangarira ukwera kwawe, ndatangarira icubahiro cawe, ntarengerwa n'ivyiza ukora, ibimbamwo vyose vyature, ibinkikuje bivyemeze, twese hamwe turavyizera. Amajuru arabizi kuri Mana, kuri Mana, kuri Mana. Haleluya. Imana ishimwe kuri uno munsi mukuru
muraza kuba hafi mu nyibutse rirya tangazo mwavuze mvuga kubera ndarivuga mu nyuma. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu ni muzima. Uwo ni wa munsi mukuru dufise, ntiyaducunguye mu buryo bwo guherayo, turi mu ntsinzi yiwe. Haleluya. Bahimbaza umunsi mukuru mu Bwisirayeli wa Pasika, ikiri Pasika y'Abisirayeli gusa, kandi ariyo yahinguwemo iy'Abakristo, ikiri iyo Pasika gusa. Bagira umunsi mukuru bavuga ngo cyagihe cyago cyaraturenganye. Haleluya. Cyagihe byarakunze, urupfu rwaradusimbye. Imana ishimwe cyane. Kandi nagira ngo nanone n'ubu naho tumenye ngo umunsi mukuru ni mwiza gusumba uriya. Urupfu rwaradusimbye, kandi rwadusimbye rudusimbye. Imana yaduhaye kunesha urupfu, nihabwe icubahiro cyane. Haleluya. Numva rero nezerewe Imana muri uno munsi mukuru. Sinzi ikirundi ingene co bivuga neza, mugabo umuranduzi arahari, kandi na n'ubu arakora. Yarakoze kiriya gihe Pasika itangura, kandi iby'ubu bikaze gusumba ibya kiriya gihe. Mugabo ijambo rinaniye gushira mu Kirundi niri rivuga ngo nous sommes grandement épargnés. Turakingiwe cane, turahishijwe cane uwo muranduzi. Amen. Tumaze iminsi rero imbere y'Imana duhimbaza uyu munsi mukuru w'Uhoraho, twakira ibintu 11 duhabwa muri Kristo kubw'imibabaro yiwe, kubw'urupfu yapfuye, kubwo kuducungura kwiwe, kubwo umusaraba wiwe. Ibintu 11 duhabwa n'ibyo dukugwako. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mbanze ndandiritse ngaho. Umunsi w'ejo watwigishije, twari tugeze kukigira kangahe? 7. Imana ishimwe cyane. Kukigira 7, uyu munsi turahera kukigira 8. Yesu ashimwe. Umwanya wagiye mu bindi byaduhimbaye nabyo nyene. Icambere ngiye abatashoboye kuhaba, nuko Yesu yemeye kwikorera igihano c'ibyaha byacu, atugabira uguharirwa, uguheberwa nyenda yacu, ku buryo utobazwa n'igisigarira c'ibyo wakoze. Imbabazi twagiriwe zirarengeye cyane kwibagira, zirarengeye cyane kukubwira ngo ndakubabariye, ahubwo ni imbabazi deveshe. Imana ishimwe cyane. Gukurwa, guharirwa, ukongera ugakurwako, byose ni ingaruka yabyo. Bwa kabiri, Yesu yarishizeko imibabaro, ingwara, ubumuga byose byacu, atugabira amagara meza no kuroranirwa mu mibiri yacu nayo. Imana ihabwe icubahiro. Iyo jambo umunsi twarisangijwe, harabaye gusengera abarwaye. Iminsi yakurikiye yari amahirwe yugururiye abakize, kandi barashinze intahe. Imana ihabwe icubahiro. Hari abantu bakize kugeza n'ejo je nari nshakira intahe zavuga ngo singiye kwishinga hajya imbere, mugabo nagira ndabikubwire ko nakize. Imana ihabwe icubahiro cyane. Yesu rero yarishizeko byose. Imana ihabwe icubahiro cyane. Mw'ijoro buca habejo, hari umuntu ntasengera hano, ariko yigeze kuzana umuntu afise umwana agira mucikanireko,
turasenga arakira. Mw'ijoro rero buca habejo mu masaha yitereye bari bafise uwundi muntu yagiye muri koma ameze nabi cane, muri koma ari mu bitaro, ubushuhe budahera. Hanyuma arantelefona, bari mu bitaro bitari vyaha i Ngozi, arambwira ati ndi wa muntu yigera kuza ngaho, nibutse ko Yesu yadutabaye kirya gihe, sanga no kwiyumvira kukubwira ukadufasha n'ubundi tugasubira gusenga Yesu akadutabara. Ubu naho bimeze uku n'uku. Ifoto y'uwo muntu sishaka kuyiraba kuko isa niyo wapfuye. Yaramufoto yarandungikira, ndabona ko asa n'umuntu apfuye. Hanyuma mugabo nongera kwibuka Yesu, nongera kwibuka n'ivyo ariko arakora hagati muri twebwe, nongera kwibuka ko yazutse kandi azura n'abapfuye. Ndamubwira nti ugume ku murongo, ugume ku murongo dusenge kano kanya. Nasenze nk'iminota 4, Imana iranyereka intsinzi, iranyereka n'ivyari biriko biraba, hanyuma irambwira kandi kwakira. Byari biteye ubwoba uburyo natoye message telefone ngo ndamwandikira ndanayirungika ndamubwira ngo ntutinye, araza gukira, arahembuka. Hanyuma mugabo nibuka ingene namubonye ameze. Hanyuma muri iyo minota mike y'ine ndimvira ntisha iyi message ndamurungikiye n'ubu yoba yacikanye muri iyi nyene, ndatako ndafuta. Hanyuma mugabo usubiramo kwizera, ndavuga none Mana bijya nije navyibwiye ko ari wabimbwiye, reka ndabimubwire nyene. Subiramo kumutelefona ngira Imana numva yitavye atavuga ngo aracikanye. Nari niteze ko ashobora kumbwira ati ntubandanye gusenga yacikanye. Ngira Imana numva sivyo ambwiye, nanje camvuga ivy'iwanje rero. Hanyuma turarindira, mu minota nka 20 aca arambwira ngo bwa bushuhe buraheze. Uyu muntu nakijijwe, mugabo nje ndamubwira amajambo jewe nari gukoresha ariho ndi, ndamubwira nti genda mu gutwi kwiwe uvuga aya majambo, byari byo numvise mu mutima nokora. Hanyuma arabikora, aciye umwanya rero arambwira ngo urumva yari afise isevu, ya yindi y'umuntu nyene asevura adafise n'inguvu. Arambwira ngo ya sevu nayo yaheze. Hanyuma uyu munsi mu gitondo yanyandikiye ngo aravutse. Naryohewe ingene yavyizeye, yambwiye ngo azukanye na Kristo, ngo 12:14 aravutse. None rero je kubera nyene ibindi bibitse mu mutima, numva dushirizaho kwishurirwa ko ikitubwirwa ko Yesu yishize kw'ingwara ubumuga, akadutuma ngo uko mugenda kose mubwira abantu bwami bw'Imana buri hafi, mubabwire kandi musengere abarwaye, muzure abapfuye. Ibi bintu ntabwo ari ibinyoma. Yesu yadutumye ngo tuje kumaramarira kuri terra, tuje kumaramarira aho twasengeye. Ibi bintu n'ukuri kandi uwizera wese azobibamwo. Nimuze twakire ico Yesu yakoze ku musaraba. Ubwanje n'indwi nungukiyemo cane, ndashimira Imana yanyigishije kwandika, naravyanditse. Byari gushoboka ko mba ntazi kwandika jewe. Ica gatatu, urumva ko nari ntereye inyuma, Imana ifashe singume nshiramo intara kubera tuca bigorana. Yesu yishize ko ibyaha byacu byose, ubwo yaza gushaka ndaza kwishiramo. Amfashe gusa sinirongora, kandi Yesu ari kumwe natwe.
yishizeko ibyaha byacu byose, none hatugabira ukugororoka. Iki ni gisa na kijya cya mbere. Kijya cya mbere ni ukubabarirwa, ariko iki cya kabiri naco ni ukuba umuntu yanesheje ibyaha. Twaririmbye ngo ndidegemvya, Mana ishimwe cyane. Umwidegemvyo ngo nta byaha bimboshe niwo Yesu yatuzaniye. Uwo mwidegemvyo niwo watumye Daniyeli ataribwa n'intambwe. Bibiliya ikivuga ngo umwami agiye kumubaza aramubwira ati ntacyo zankotseko kuko takigabitanyo cambonetseko, kandi nawe nyene mwami nta kibi nagukoreye. Ni ukuvuga ngo yavuze ngo kuko Imana atakigabitanyo yambonyeko, nawe wenyene ntacyo nagukoreye. Mu yandi majambo, ndidegemvya nta kinyagira ku Mana n'imbere y'abantu ntacyo niyagiritse. Intambwe ntizashoboye kurya bene uyu. Bene iyo ntsinzi niyo Yesu yatuzaniye. Bibiliya itubwira ngo urupfu ntirwashoboye kumugumya, ikuzimu ntihashoboye kwihanganira kugumana umugororotsi muriko. Ni gutyo nyine abera b'Imana bazozuka, kuko ntibizoshoboka ku kuzimu kugumya abatunganye, abatunganijwe n'amaraso ya Yesu. Tumusubire mu bimenye twakorera bishimitse, tumwizere ibyo yakoze ku musaraba, byatuzaniye umwidegemvyo uzotuma urupfu rutatugumya. Nani komerwa amashimwe. Turaza gusura kubibona n'ahandi. Icya kane, Yesu yishize ku rupfu. Ni igice gikurikira cya mbere. Yesu yishize ku rupfu atugabira ubugingo budashira. Yesu ntiyari uwo gupfa. Pilato ariko aramusambisha, naneze usuyemo kubisoma ejo. Pilato ariko aramusambisha amubwira, Yesu yanka kumwishura. Pilato acamubwira ngo mbe urantumye, ntabyo uzi ko je mfise ububasha bwo kukurekura no kukubamba? Yesu nawe aramwishura ati ntabwo wari ufise yaba utari ubuhawe buvuye hejuru. Acarushirizaho kumwubaha no kubwira abantu ngo uyu muntu nta cyaha afise. Aleluya. Rero Yesu ntiyari uwo gupfa, kuko urupfu ni ingero y'icyaha. Nawe nta cyaha yari afise. Iyo mpembo rero nayo yari guhabwa. Pilato yaravyatuye, ariwe mucamanza, yasesanguye urubanza kugera mu mizi. Ariko icyatumye Yesu yemera gupfa ni uko jewe nawe duhabwa amahirwe yo gukira urupfu rwari rutubereye, tugahabwa ubugingo budashira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Umutama umwe yarashingiye intahe, ni umutama yaciye mu ishure, yarakijijwe. Hanyuma byari binamugora kuvuga, mugabo aravuga ngo bya byaha byose Yesu yarabinkuyeko, j'ai la vie éternelle. Yabivuganye umunezero ngo bya byaha byose Yesu yarabinkuyeko, mfise ubuzima budahera. Ibyo rero uko bivugwa n'umutama biratera umunezero. Uko imyaka ihera ni kumenya ko hasigaye iminsi mike yo kubaho, kandi ni kumenya ko gupfa byoroshe, no gusimba ibarabara usigara ubyitondera. Atari kubera amagara make gusa, ahubwo urabyumva yuko byoroshe ko bagusonyora. Hanyuma noneho ugasanga umutama bigoye no kuvuga, akavuga ngo mfise ubugingo budashira. Uwo munezero ni Yesu wenyine awutanga, byavuye ku musaraba wiwe. Tumushimire Yesu kandi tubyakire. Manshi cya gatanu, Yesu yarishizeko ubukene bwose kugira ngo twebwe atugabire ubutunzi bwiwe. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Rimwe rimwe turarondera koroherwa mu by'ubutunzi ku marara y'ubutunzi, ariko Imana ibyiduha si byishura amarara.
Imana iziduha n'ibihwanye n'isezerano turongera muri Kristo Yesu. Aleluya. Abanyamarara y'ubutunzi sinobaremesha cyane, kuko n'igihe uzobishikira muzobumbwa navyo, uzibagira impuzu ubitse mu nzu uje gusaba ideni y'izindi, uzibagira yuko ufise imfungugu ufungura uyu munsi urizwe n'ibyo uzofungura ejo. Ufise amarara n'ingorane, saba rero Yesu ahaza, ahubwo abo bakeneye kubanza kwakira Yesu abumba imitima. Ariko ubutunzi turiko turavuga n'ubutunzi nyene bufatika muri iki cya gatanu, n'ubutunzi nyene bufatika. Uronka amayero ukeneye, uronka ivyambaro ukeneye, uronka inzu ukeneye, uronka ivyo uha abawe ugomba gufasha, uronka ibintu ufungura. Yesu yaraje kudukura ku bworo, yamaze kwishura ku bukene bwose bwacu, atugabira ubutunzi bwiwe. Wakunda atakehanirwa bamusavye ikori, niko tutazokehanirwa. Mumpere Imana impundu. Aleluya. Yesu ntiyari atunze ubwato, mugabo igihe cyose cyo kuja mu kiyaga yari afise ubwato, yari afise n'ubwato ngikamwe intumwa ziwe. Hanyuma nawe akigira n'amaguru kugira ngo akore ibindi bitangaza batari bazi. Manshim Yohana na Petero badafise amafaranga ntibihebuye. Uwabasaba ambwira ati fete n'izahabu nabyo dufise, yego, ariko hari ico dufise mwana w'umuntu, kandi ico dufise amahera niyo kigura. Haguruka mu izina rya Yesu. Avuga arahagurutse. Ushobora kutaronka miliyoni 5 zo kuvuga ngo ugende kwivuza mu Buhinde, ariko Imana ikamuha umugisha wo kugusengera ugakira ibitovugwa mu Buhinde. Muyakoma muhoro mwigira ngo Imana ntibikwiriye kubishimirwa. Imana yabereye kubishimirwa. Aleluya. Bibiliya itubwira ngo tuboneka nk'abakenya ariko dutungishije benshi, tuboneka nk'abataco bafise ariko dufise byose. Imana ihabwa icubahiro. Yesu ntiyadutungishije bya bindi abantu baronka bigungirako, umuntu agapfa avuga ngo je naka naragowe, ikidaje kimwe kimenetse afise stoke n'amabrarudi atonzi wiwe. Si ubwo butunzi yaduhaye, ahubwo aduha uburenze ubwo. Niyo bitoba bibonekeye amaso, abashonje ukabagaburira. Dufise Imana ihambaye. Si ukwigira abasazi, ibi turiko turavuga si ukwigira abasazi. Imana ishimwe cyane. Usabe abantu natumye ikintu bakinzanire. Twarashingiwe naye ku munsi wa kabiri, umwene data yari yashinze naye mu gitondo yaje gukira indwara. Turiko turasenga, nibaza ko ashobora kuba ari ngaha. Nashinze naye ku wa kabiri ko yaragwaye igitugu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero nterekera hano ico giseke. Yibaza rero ngo nugupfa guterura, yase gushiramwe ngo okay, abari hanze baraza kugacisha hiyo mu kabone. Ndagenda ubwira ikintu kimwe, dushaka tuze turizera. Yaje gushinga intahe aravuga ati jewe narakizwa mu rugo rwanje hama inzara. Nari umuntu yama mu madini. Amajambo y'Imana yari yumvise mu gitondo n'ivyerekanywe n'amahishurirwa byabaye. Aravuga ati ibyo bintu muvuga jewe ahubwo ndabifitiye intahe. Samajambo yonyene azana iki kintu mu Kirundi bacita igihwanya. Turi kumwe. Aravuga ati jewe natewe n'ibihwanya, nta mpene, nta rukwavu, naco mfise norora ngo ntabire.
hanyuma ahantu muhira hameze uruyuzi haca haza kwibiri yatubwiye ati nguma namura tumaze gukurako nka bingahe, ariko hamwe iyo bari hano yoshakaga hagura kugira ngo abantu bamubone yuko tutariko tuvuga ibyo umuntu adahari. Nguriya ashobora kumubona mwese. Amen, amen, amen. Nashaka kwicarira. Urakoze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinamuteguje, urumva sinomuhamagara hano imbere. Je ndiko mvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Imana ikumpere kumva ico nshaka kuvuga. Aravuga ati rero nta mwavu nta biki, none ivyo bintu ni bingahe maze gukurako nka bingahe, none bingana uko nyene, ati bingana uko nyene, none umaze gukurako nka bingahe, nka 60. Naho murima namwe ibi ntimukunda kubiroba, nimukirabe hariho ibitangaza n'utizera yashaka akaraba agapfuma yanka yabonye. Hanyuma ikindi kintu gikomeye, Yesu ashimwe cyane, umurongozi wiwe acarangira ati rega ari ikintu atakubwiye. Ahantu hameze wumva ko yari ntayo yamenyekanye mu barongozi bandi, yari isigaye kumenywa n'ishengero ryose. Ati ahantu yateye ivyo bihwane, kandi yarigeze gukina hano akina ivyo yabayemo by'ubuzima yahozemo, n'ahantu yari yarashinze ibiheko akijijwe niho twabishinguye. Aca afata hahora ibiheko kuko yizeye umwami Yesu, ahatera izo nzuzi. Raba nawe ndiko ndavuga kuri iri jambo yuko Yesu yishize ku bworo bwacu ashobora kukwishura mu minyuro myinshi. Amen. Mumfashe rero ijurwe rije ku ruhande. Yesu ahabwa icubahiro. Ica gatandatu, Yesu yarishize ku isoni zose. Ndiko ndabicako ngenda 20 twarayisomewe indwi yose. Uragahaga. Amen. Birahari guhaga muri Yesu, birashoboka. Nani komerwa amashi menshi. Ngo twubakanye arabizi, ukwezi k'12 yayobewe ibyo nasenze gusa, ariko hari ibyo yabonye. Yari ingeneye amahera umutima wanje, hanyuma yiyumvira aho noca ngo ndayaronke. Ca ndabwira Yesu, ese mwami wanje, wowe kubizi ko nta kiraka nkora, sindandaza, kandi urabizi igituma nta hantu handi mbona ashobora kumenera ko ndonka amahera. Ndagusabye iyo mba nari ndavyemerewe, ubu nyene niruka ngakora ukampezagira nkayaronka, ariko ntavyo mfise nshobora gukora nemerewe nawe. Ndakeneye amahera, ndayagusabye. Mana ishimwe. Umunsi umwe rero nari Bujumbura, akaguma yumva uko telefonye ndi mu muyaga n'amatagisi ngenda. Nanje naronse inama 2 nitabira rimwe, imwe ndayikeneye nk'ubumenyi, iyindi nkumva ndayihatirwamo mu mutima. Barankikinyuriye ibifaranga. Kuri bamwe boyahembwa nk'amezi 4. Duhejeje bati ntibirangiriye aho, turabona yuko iki gikorwa dukwiye kukibandanya uwundi munsi umwe. Urazi umuntu akurira ihoteli 80,000. Ati rero uzoce mugaruka.
Imana yadushize mu kibanza cyiza cyo kwizera, ntitukagombe kubaho mu kutizera. Umugorotsi w'Imana azobeshwaho naho niyonjorora azohimbara umutima w'Imana. Gumana ukwizera wahawe, nuko nyene azogutungiramo. Imana ibaheze cyane. Amen. Imana ishimwe. Muko ntabure yabona yakira ikigira 10 nimba yibaza ati byasha yishe umuzungu. Ubu urabyumvise. Kandi arabizi ko namubwira nti mfasha gusenga, ndazanye ishikanwa, duzijwi rero ushimirira Imana, umpezagirira Imana. Mu burongozi hari ibintu wumva ko mutima bifise agaciro. Zanye ikigira 10 sengera. Imana ishimwe yanciriye inzira. Arabizi kandi nabitanganye n'ikimazi cy'ishimwe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Dufise Imana rero ntinaniwe. Baratwigishije byinshi dukwiye kugenzamwo iyo nzira Imana idutungishirizamo. Ikindi cya gatandatu, Yesu yarishize ku isoni zose mu kubambwa ari gusa, yishize ku maramare rwose. Abantu rero twari bimaramare, ntitukimaramaye mu izina rya Yesu. Kandi ibintu bimaramaza biratandukanye, hariho ibyaha, hariho ibyago, hari n'igihe ugira ibibazo bitandukanye ukumva uramaramaye, ukamenga niwe wabigize kuba umuntu wimbura, kuba umuntu yama akorora inda, kuba umuntu yama agwaye, kuba umuntu yama atotezwa, ukamenga niwe wabigize, ukumva isoni zirakuzuye. Ndagutangarije inkuru nziza, Yesu yarakuzaniye icubahiro ciwe. Ubyitege. Hariho n'isoni umuntu agendana mu mutima wiwe avuga ati ariko nk'umuntu yomenya ko mbayeho gutya, noba maramaye. Umuntu yomenya ko mfise amagorwa nkaya, noba maramaye. Umuntu yomenya ko njyama ku gashuka gatabutse gutya, noba maramaye. Ukumva ntugomba ko hagira ubimenya. Nagenda kubwire ngo si icyaha cyawe, niyo cobaye icyaha, niwihana Yesu aragutabara. Imana ihabwe icubahiro cyose. Amen. Uziko hari igihe ushobora gusiga ukinze akazu kawe, udakinze kuko ukingiye abasuma, ahubwo ukinze kuko utagomba kuhagira ubona ingene hameze. Akumva uryama ngo ntugomba uharaba kuko aho uryama ntushaka babona. Ntiwosohokana ibintu byawe ngo ubyanikire hanze, worinda kuraba ko batakubona. N'ubumaramare ngendanwa. Ndakubwiye inkuru nziza, ushaka ugire Pasika uyakire mu gutabarwa n'Imana. Ni byinshi bimaramaza. Uzi ko ushobora kumaramazwa n'inshuti yawe ifise inyifato iteye isoni. Yesu adufashe. Bigenda gute ngo abantu bihakana abavyeyi babo, bavuge ngo ujya sima mujya si papa? Haba hariho ibintu biriko birabamaramaza kuri bo. Cyangwa umwana wawe ukumva biragutera isoni ko yitwa umwana wawe. Ubumaramaza buri kwinshi, ariko nta kamaramaza karuta kubambwa hejuru ku musozi, hanyuma hejuru ku musaraba, hanyuma ushanje amaboko, utagira ikikwegeranya, wambaye ubusa. Yesu yishize ku isoni zose kugira ngo ikimaramare cyanyuma kironke gutabara. Wagwaye mu mutwe bakakubwira ibyo wononye, ibyo waparanganiye, wogira isoni. Nagira ndabubwire ngo hembuka. Yesu yakuzaniye kumarwa isoni, utari uko konyene, yongera guha ubwiza bwiwe. Ntibazokubona nka wewe, n'Imana ntikubona nka wewe, izokubona nk'ubwiza bwa Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Ikindwi,
Yesu yakiriye ugutabwa kwacu, être rejeté, ugutabwa kwacu kugira ngo twebwe twakirwe mu bwami bw'Imana. Kandi saho honyene no mw'isi hari igihe usanga umuntu baramuciriye umukenke, ariko none uko gutabwa, uko kutibukwa, uko kutiyumvirwako byabaye kuri Yesu, uwo bashibuye nk'intama ishiburiwe mu bugaragwa, kugira ngo n'abari intabwa twibukwe, twemerwe, twakirwe, tukikuzwe. Haleluya! Inyakamwe zironka abazikikuza. Imana ihabwe icubahiro cane. Ubu urazi kuba inyakamwe mu gihugu kivuga ngo ni muvyare ku rugero, ukaba inyakamwe mu gihugu bariko baravuga ngo gabanya kuvyara, amatongo yaraze turi benshi, mugabo wewe ukaba inyakamwe mu gihugu gitonzemwo abantu, abagabo n'abagore, abo mu ngeri y'imyaka, abiyirusha n'abayikurusha, ukaba inyakamwe. Birateye isoni kuri twebwe. Ndamukundira iki kintu, ko atatuvyarira mw'ibarabara, ko atatuvyarira kwiyarara, ko atatuvyarira mu gasagara katawe konyene, atuvyarira mu muryango. Ukaba wavukiye nko ngaha ugaca uvuga uti ndi uwo muri Bon Berger. Ukaba wavukiye hajya handi nawe uti naho, mugabo ntubere inyakamwe muri Yesu. Nico gituma muri no Pasika tuvyakire gusumba uko twigeze, urukundo rw'Imana rutubemo kandi turutange. Ntihakagire umuntu atubaye n'inyakamwe. Bigenze gute? Imana dufashe cane. Amen. Ntavyo ufise umuha, ariko urafise amajambo meza Yesu yashize mu mutima wawe. Ntuzi kuganira, ariko urafise ibiharage bibitse mu nzu wawe. Haleluya. Ntuzi kumufasha mu nzira y'agakiza, ariko urafise impunzu woganira nawe ukamuha mugasangira kwambara, uca avuga ati ko ubundi afise abantu bakwemera ko impunzu yoba ku mubiri wabo ikaja iwabo, ikava iwanje ikaja iwabo. Haleluya. Akumva isheri nawe arabayeho. Ntimuvuge amene yahovyeho, muvuge amene yavure uko turabikeneye. Rabe ko tungana, hariho n'abandi bazoza. Ntivyokunda yuko pastora bakwira. Birasabwa ko umuntu wese wo muri twebwe araba mwene se amuri hafi akamwitaho. Tugire Pasika nziza. Amen. Enda kubwira ikintu ciza, niwabigira Imana izogushima, ntuyazonezerwa, kandi uzohabwa umugisha wawe. Ariko ntubikore nk'urudandazwa, bikore gusa kuko nawe Yesu yarakwemeye, nawe Yesu yarakugiriye neza. Imana ishimwe cane. Amen. 18 rero, Yesu yishize ku muvumo wacu, aduhereza umuhezagiro wiwe. Imana ishimwe cane. Muri Galatiya 3:13 kugeza ku 14, ijambo ry'Imana rirabitubwira yuko umuntu wese abambwe aba ari kivume, ariko ngo icyatumye Yesu yemera kubambwa nk'ikivume kwari kugira ngo umuhezagiro wiwe uwari uri kuri Aburahamu utopfuye udushikiriye, kuko twene turi Abisirayeli. Utopfuye udushikiriye natwe udushikeko ngo turonke na mpwemu wiwe. Nanezerewe kubona ko kuronka mpwemu w'Imana ari umuhezagiro. Imana ishimwe cane. Haleluya. Rero igihe umuntu agenda umutima wiwe urushe yiganyira, jewe nimbaruwa mvunye, jewe sinzi ico nabaye, jewe ibintu by'iwacu iyo nkoze ntibikunda, umenga n'uwanyabuye,
jewe iwacu tumeze uku, ndagenda ubwire ngo ivyo bibwire neza uti ibyo byararangiye, ndi muri Kristo Yesu, nta muvumo ndiko, ndahezagiwe n'Imana. Nani habwe icubahiro cane. Haleluya. Ibyo ose ukwitera ijeki, si ukugerageza kwidundarika, si ukugerageza kwishira heza, utakiriye isezerano ry'Imana. Umuntu atakira isezerano ry'Imana nawe waryakira, nawe uzoba mu vy'Imana, kuko ivy'Imana yaduhaye ibiduha mu majambo, hanyuma bikaza mu bikorwa. Imana ishimwe cane. Haleluya. Rero bibaza ko ari ku mivumo ukaba wihana, cyangwa uhisemo ko wihana, amaraso ya Yesu akakoza, ntusubire kugendana imivumo. Kandi umuvumo, ibi byo byitwa umuvumo, hariho abantu bafise inoti mugabo babifise, hariho abantu bafise amagara meza mugabo babifise. Ubarindiriye gatoya, iminsi ikabacako, uzobibona ingene naho yahinda ataca ahindanye. Kandi dufashe cyane. Rero muri Kristo Yesu dufise umuhezagiro utavumwa. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratwereka mu gusubira mu Byagezwe igice cya 28 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14, atubwira ivy'ingene abitondera ijambo ry'Imana bazomererwa. Ngo nimuzokwigera mu babinyuma muzoba imbere, nimuzosaba muzosabwa. Haleluya. Imana ishimwe. Dufise byinshi twobivuga ko muzogira umugisha mu maja no mu maza. Haleluya. Imana ishimwe gose. Muri Zaburi ya mbere murongo wa mbere kugeza ku wa 3, wayiga umuntu aticana mu nama z'ababa batagendana n'abacokoranyi, adahagarara n'inkozi z'ikibi, ngo uyo muntu ngo azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kigashorera imizi yaco muri yo, ngo uyo muntu ikintu cyose azokora ngo kizobako. Tout projet qu'il entreprendra réussira. Birateye umunezero, ariko kandi birateye gusuzumira ukavuga uti ndi umuntu ki adahusha. Haleluya. Ndi umuntu ki ibyo akoze bigenda neza. Haleluya. Ndagusabye uvyakire, biramaze kuntabara kenshi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Niwakira uwo mugisha w'Imana, niwatera ururengarenga uzomera, niwatumbera urubanza uzorutsinda, niwafata urugendo uzoshika, niwagira umugambi kanaka witega intsinzi yawe kuko wabigabiwe muri Kristo Yesu. Nta kurumba, nta kurumbisha. Haleluya. Amen. Turakura murabizi, tuva mu bwiza tugenda ubu. Icyo tutari bwakire mu kwezi guheze turashobora kucyakira uyu munsi. Abatera biranduka bagasama inda zikoroka, hindura byanye. Ikintu kiba gikenewe ni ukwizera konyine. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bigendana n'ubwenge bw'Imana, kuko udakwiye kwita mu tutageze. Amen. Ntiwoca wita muri Tanganyika ngo jewe icyo nzokora cyose kizogendako, nihaye umugambi wo kuja bugatanganyika n'amaguru. Ukwiye kuronka ubwenge bw'Imana bwo gutandukanya ibintu, kandi ubwo bwenge bw'Imana niwo mugisha nyene. Ico uzokora cyose kizokuberako.
wakira ico kintu. Nta muvumo. Nico gituma twebwe ntibikenewe ko batubwira ngo bonne chance. Twebwe atubwira ngo bonne chance. Ugira umugisha. Wa mugisha witwa chance. Chance. Nuko mu Kirundi vyitirana. Mu Gifaransa nta kamaro kabyo. Mu Kirundi ni sawa. Tubwira umugisha w'Imana. Mugabo chance. Chance ni ukuvuga ngo hariho amahirwe yo guhusha. Ni igihamana uze gutombora. Twerere muri Yesu ntidutomboza, birateguye bien, tuzobibamwo. Ibintu batomboza ni ibintu bitagira integuro. Kuva ndabimenye kuko hari ntahe ndende ntuyishobora, umbwire ngo watomboje ndakubwira nti no, sinigeze ntomboza. Hariho Imana yabiteguye, irantumbereza, ndabibamo. Kuko ku Mana nta gihamana kiriyo, ifise imigambi kandi ngo niyo amahoro ku buzima bwacu. Ikigira icenda. Yesu yarisubije urufunguruzo rw'ikuzimu n'urw'urupfu. Ivyashuwe Yohana 1:18. Nani shimwe cyane. Mwami Yesu aravuga muri ayo majambo ngo nari narapfuye none ndi muzima, mfise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Mbega twakira iki muri ivyo? Turafise kubw'uko kwitanga kwiwe, kubw'uko kwemera gupfa kwiwe. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo niwe aganza urupfu na kuzimu. Haleluya. Niwe aganza urupfu na kuzimu. Natwe yaduhaye intsinzi kuri ivyo. Yaduhaye intsinzi ku rupfu, yaduhaye intsinzi kuri kuzimu. Nico gituma duhura n'umuntu kuzimu kwateye ivyago, tugasubiza ukuzimu muri ko, tukabohora umuntu w'Imana. Komera amashyi urayibereye. Tumaze kubona benshi, ngira ngo iyo twatora igitabo tukaza turandika kiba caruzuye kinini, ukuzimu kwari kwifatiye, ugatako kukavyatagura, ariko ijuru naryo rigatabara. Twarahawe ububasha ku rupfu na kuzimu. Mana ishimwe. Haleluya. Ikigira 10 kubera ikenewe. Haleluya. Yesu yarahevye kuba umwana w'Imana ngo twebwe tube abana b'Imana. Yesu ashimye cyane. Dusomye mu Bifilipi 2:6 kugeza ku 8, mva no hasoma kugira ndahavuge neza amajambo menshi. 2:6 kugeza ku 8 kinavuga mbere, avuga ngo data yavuze ngo Mana yanje umpebeshejwe ni. Ryari rya mbere tubona Yesu no mu gihe ariko arakora ibitangaza, ryari rya mbere tubona avuga ngo Mana, kuko ubundi wenyene yari Imana, ariko yaraje guheba ubumana bwose, aja mu kibanza c'abatakamba barushe, avuga ngo umpebeshejwe niki. Wa wundi ijwi ryasemera rivuga ngo ni wewe mwana wanje nkunda, ntiyaragifise uburenganzira bwo kuvuga ngo data. Hari ukugira ngo twebwe bidukundire tuvuge tuti data. Abamaze gusenga bakaramutsa data ngo data. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Sukubivuga ku munwa n'ubuzima twaronse. Nico gituma utaraburonka urashobora kumara imyaka myinshi ugumusubiramo ngo data wa twese uri mu ijuru.
data wa twese uri mu ijuru. Ubwo musubiramo ariko ubwo buzima bwa data ntukoreho, n'amaherezo ugapfa wizere ngo nzoja guhanwa gatoya hanyuma ndabirihire, kandi Yesu yarabirihiye. Nta vyizigiro kuko uvuga ngo ni data ariko mutima ntabiriyo, kuko ntivyishirayo. Ni Yesu ubwiwe yinjira muri wewe hanyuma akabera data muri wewe. Amen. Yesu ashimwe. Si ibintu by'abantu, ni iby'Imana ikorera muri twebwe. Nico gituma nta muntu afise ico yirata, uwirata yirate ko yamenye data wa twese akamuhishurirwa. Imana ikomerwe amashyi menshi. Ubwibyo rero ngo turi abana b'Imana, turakundwa co kimwe n'ingene Kristo yarafise igikundiro. Turakundwa. Haleluya. Imana ishimwe. Jewe iri jambo narinze guserangura mu myaka yaheze kugira ngo ndaryizere. Naryumva muri ya ndirimbo ngo mbega urukundo rw'Imana yacu. Kandi ukwikunda wa mwana wayo ni kwikundana bibere. Je nkumvira ntera ubwoba. Jewe Imana yonkunda. Kurya Kristo yarafise igikundiro akavugwa ko ngo nguyu mwana wanje nkunda cane. Naragiye muri Bibiliya ndarondeza kugira ngo ndabe ko ndonka umurongo wa Bibiliya ubimbarira. Naraburonse. Yohana 10 mu mirongo ya 28. Imana ishimwe cane. Haleluya. Imana ishimwe. Utasanga ari 28 urondera aho nyene muri 20 kubandana. Rero turakunditse. Haleluya. Nerere muri uri hafi yawe turakunditse. Bitavuye kuri wewe, bivuye kuri Yesu. Imana iragukunda. Ntiwihebure. Amen. Nije gituma itompewa. Jiba yarampevye. Mwesizi. Jewe iba yarampevye. Iba yarampevye. Maze kwihenda kenshi. Maze kwihenda kenshi. Ariko ntabiriho, nta nibizoza. Byo dutandukanye n'urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Abo itahevye ushimira Imana. Yopfa kuguheba. No. Iragukunda. Igikundiro ca Kristo cakuje. Ikitwa twaragize muri fraternité nari ndongoye, twara abanyeshure. Hanyuma Imana iradufasha turatunganya ingene ku kwezi uza turaja kugira ubutumwa bwiza abantu mu bitaro, tugasengera abagwayi. Ariko twagenda dutumbereye indembe n'abatagira babasuhuza. Hari kuri ibyo bitaro. Hanyuma turabikora. Hari ikintu cantangaje kandi nama ndacibuka cane, ningene hariho abantu mu bo twasengeye bitavye Imana, mugabo bitavye Imana bigenze gute? Ukamushikira atakivuga, ukamushikira ari ndembe. Hariho bamwe baba baraboze banuka, batagira ubahindukiza, batagira uboza. Turacari inyuma mu vy'ubuganga. Ubundi nta muntu yari kuba gutyo. Hariho abaforoma, nico bari gukora. Kandi abaforoma bavyumvise ntazagira umuntu akuborana ari wowe umuha imiti. Kirazira vuba. None abakijijwe n'abadakijijwe botandukanira hehe? Maze kuri gushirira mu kuyaga ico kirarangiye. Muri abo twasengera hakabamwe abameze uko, ugaheza kumufasha, hanyuma usenze ukatubona arahembutse, hanyuma ukatubona atanguye kukuganiriza, ukamubwira uti nari naje kukubwira ivya Yesu, hanyuma ngwego akumviriza. Harya bimunyuze ukaza wumva arakubwiye ngo rega burya ngo nari naraguye, ubundi nari nkijijwe, kandi nari narabatijwe, abandi ngo nari n'umuririmbyi.
hanyuma ngo nca mbanza kugwa, ngo nico gituma rero ngo ndabashimiye ko musubiye kumfasha, ngo Imana irampariye. Akaryoherwa si umwe, bari batandukanye. Hewe akamara nk'iminsi 3 turyohewe, Imana yamukijije. Hajye nyine ameze neza, itanguye kwiyegura, kwicarika, dusubiye tugaca dusanga ngo yagiye aho wamubonye. Rero byaba bintera amakenga. Hariyo uwo twatoye ku nzira yawe yameze nk'urembereho, turamukurikirana, hanyuma dusanga mu nyuma asubiye kuvuga, dusanga ngo yari umukizwa yaguye. Je ndibuka ko kuri uyo niho natanguye kwibaza se kwasa ibi nibiki. Mugabo ndiko ndavyiyumvira ko numva munyuma numva ikintu kimbwira ngo abagirana isezerano na Yesu arababundarako, ntagomba ko baheza nabi. Kuko yereje nabi muri ino sidakurahiye nta kindi cizere, nta gihari. Rero arababundarako, akabihanganira muri uko gukumbagara kwabo, hanyuma agaca dutumbereza turi utwana tutunyeshure, akadutumbereza ku munyekuru, akadutumbereza ku nkumi, akadutumbereza ku mugabo, akadutumbereza ku muntu. Burya mu bitaro haba hariyo abantu benshi kandi twabashikira bose, ariko akagutoraniriza gutumbera. Ugaca usanga watumbereye uwugira atahe, mugabo yagira aje wasekibi, agaca atahira ubugingo. Niwabana na data nk'ubana n'umugabo wa nyina bo atamufashije, uzosanga vyarakugora. Ariko niwabana n'Imana nk'ubana na data mwiza adasa na bamwe bamererwa nabi bagaca badutaka kumererwa nabi kwabo, azobana n'Imana amahoro. Imana nigomba kubana nawe nka so wanyu? No, Imana nigomba kubana natwe nka data wacu, nigomba kubana natwe nk'umugabo kanaka w'umugira neza. Imana igomba kubana natwe nk'abana yivyariye, kandi nico yatugabiye muri Kristo Yesu. Urakeneye umupapa mwiza? Tora Yesu. Uzorinda isaza kiguhamagara ngo mwana, uzonezerwa, biraryoshe akaguhamagaye ndaguteye intege, biraryoshe akwiye ngo mwana wanjye, biraryoshe ukwiye kubyakira. Cyanyuma 11 Yesu yaraduhaye izina ryiwe rimwe gusa rikiza. Haleluya. Byakozwe n'intumwa 4:10-12. Byakozwe n'intumwa 4:10-12. Cyabasoma haravuga ngo nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwebwe mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Uwo ni we buye mwebwe abubatsi mwatituye, kandi ryahindutse rigumye imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Haleluya. Niryo zina rimwe gusa rikiza, kandi iryo zina si zina gusa gutyo, mugabo ni izina rukozi, ni izina rikora, ni izina novuga gute ni izina rishitsa ico riri muri ryo, ritekeye mu Mana bw'Imana. Haleluya. Uragomba Imana itabara, Yesu ni izina ritabara. Uragomba Imana ihumuriza, Yesu muri iryo zina harimo guhumurizwa. Uragomba Imana ikiza indwara, iharira ibyaha, muri iryo zina niho habitswe n'ubwo butunzi bwose bw'Imana iri. Icifata iryo zina iraritugabira. Imana ihabwe icubahiro cyane. Haleluya. Dusome Gete rya mbere rya Timoteyo 2:6
1 Timothée 2:6 haravuga ngo yitanze ko incungu ya bose, kandi ibyo bishingirwa intahe mu bihe byabyo. Imana ishimwe cyane. Dusomane no muri Yohana 16:2-3. Yaratwigabiye, yaratwihaye, yahebye izina ryiwe ry'igitangaza kugira ngo twebwe turironke, kandi ubu tunezeranywe nawe. Imana ishimwe cyane. 16:2-3 haravuga ngo kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza, ni ukuri n'ukuri ndababwire, nihagira icyo musaba data cyose azokibaha mu izina ryanje. Ndabigereranye n'iki? Hari ibintu dusanzwe dukora mu kibano cacu byo kugira ngo umuntu ashobore guserukira uwundi muntu, akamuha urupapuro rwitwa procurasi. Turaruzi abatandukanye. Aba yafashe igipapuro akandika ati aya mahera ndemeye n'akaba ari we yantorera. Ni ukuvuga yafashe izina ryiwe arariguha wewe kugira ngo ibitangwa kuri iryo zina ryiwe wewe ubihabwe. Izo mpapuro twese turazizi, abatandukanye turazizi. Ukamuha urupapuro ngo urubanza rwawe abe ari wagenda kuruburana muri sentare. Ntubikora, barabyemera, akagusinyira, hanyuma ukagenda kuburana urubanza rwiwe we wataje. Yatugabiye izina ryiwe aravuga ati muri ico gihe, ariko aravuga iki gihe turimo, yaramaze guhambwa, amaze kuzuka. Muri ico gihe ico muzosaba data cyose mu izina ryanje azokiba. Ndarangije. Imana ibahetse kwe. Haleluya. Yesu yarishize ko ububi bwacu bwose, atugabira ubwiza bwiwe bwose. Twageragerejwe kwagurirwa. Nawe urashobora kumenya ngo n'ubuhe bwiza bwa Yesu ntarakira, n'ibiki Yesu yangabiye ntarakira. Mbega wohora usenga mu izina ryanje, mbega wohora wizera imbabazi ziwe. N'akanya kacu keza mu gihe cya Pasika kugira umunsi mukuru tuzi ko ari uw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dafise icifuzo tugira dusengere, ni uko itubera Pasika yo kunaguka, yo gushinga imizi, yo kwama ivyamwa, yo kwanka kwakwa ico twahawe. Tucumire ku izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kunaguka ibintu wamenga byari byarankiranye birashoboka mu gitangaza gikozwe na Yesu. Gushinga imizi, abahora bagenda ari mahenagu, murashobora gushinga imizi mu izina rya Yesu. Kwama ivyamwa, abahora bameze nk'igiti cyatowe imbuto, igitangaza cy'Imana kirashobora kugusubiza ku mugisha wayo, ukama ivyamwa, ijuru rikanezerwa, Satani agatangara, abantu bari mu ruhande rwawe bakagira umunezero mwinshi, kuko ibyo batakwibagije ko babikubonye ko kandi bitangaje vy'Imana. Akiri igihe cyo kwama ivyamwa. Haleluya. Tumaze kwakira ibyo duhabwa no kubabazwa kwa Yesu, tumera nkawe. Kandi tumaze kumera nkawe, dushizwe muri même condition que lui, tumaze guhabwa uburenganzira nk'ubwafise, tumaze kugirwa nk'uwari, turashobora no gukora nk'ibyo yakora.
amen. Narakebuwe bikomeye igihe cyo gusenga ngo mana nkoresha, mana nagira ibi bikunde. Urabizi ibitangaza byinshi birasengerwa ngo mvugishwe, nerekwe, nsengera abantu, ngo ndagukorere, ndakuririmbire. Hari imyaka nabiririye, hanyuma mugabo ijwi rirambwira ngo imbere yo gukora nk'ibyo Yesu yakora, banza ube nk'uwo Yesu yaraye. Rero reka twakire ibi Yesu yaduhaye yari afise, tuje dutanga urugendo rw'umwaka mwiza. Haleluya. Pasika yindi uzugira umunsi mukuru w'ibitangaza bishasha byakorekewe mu buzima bwawe. Amen. Dasabe dusenge. Senge. Uba ugomba kwakira agakiza. Uba ukeneye imbabazi z'Imana. Woba wumva ibi bintu bimera nk'ibigusiga, ukaba ushaka guhamagara Imana ngo gutabare, ubyumve, ubyakire, uve mu bintu byo kumera nk'umuntu w'Imana ariko w'umunebwe muri byo. Niwizere Yesu aratabara kandi arakiza. Ducunamitse amaso yacu twisengera, ninginge cyane. Umuntu avuga ati ni ukuri jewe nta sezerano ry'agakiza ndigera ngiranira na Yesu, ukaba noneho ubinyotewe ko Yesu yinjira mu buzima bwawe, ukamwakira ngo akubere Imana, akubere umukiza, mukagirana iryo sezerano, nawe ukaja mu rutonde rw'abazobana nawe mu ijuru, ukaba mu isi udafise amakenga, ukaba mu isi ubizi ko si ubugingo budahera, ubuzima budahera. Nawe nimba urimwo ubigaragarishe kwe kitse ikiganza cawe tugufashe gusenga. Gire Pasika nziza y'agakiza, Pasika nziza y'imbabazi, Pasika nziza y'ukunaguka. Wowe unyotewe ubutwari bw'Imana mu buzima bwawe, wowe unyotewe ukugororoka kw'Imana mu buzima bwawe, natwe turagomba kugusengera. Ngwino Yesu agukize, ngwino Yesu aguha ubuzima budahera. Karibu, karibu, wihagararira aho nyene. Urakoze. Nimba hariho n'uwundi, hariho uwagiriye ko acashika hano imbere, ngwino nawe. Karibu. Nashukuma. Nimba hariho n'uwundi, karibu. Abamaze gushika hano imbere, mufata akanya muganirize Yesu mu mitima yanyu, mumubwire inyota iri mu mitima yanyu, ico mwifuza ko bashikana. Karibu nawe Yesu aguhezagire. Karibu nawe uriko uravyiyumvira, mushinga ntahe, mukenyezi, mwigeme, musore, mutamakazi. Ni mpaka uronke Yesu muri we kugira ngo uronke ijuru. Si ijuru ryonyene, tukiri mw'isi hariho ubutabazi budasanzwe. Abandi bari mu ikoraniro dusenga Imana, mbega we wasanze keneye kwakira iki mu byo Yesu yakoze? Warakijijwe ariko wumva ukeneye gutera imbere mu kwakira ubwiza bw'Imana bubonerwa mu rupfu rwa Yesu no kuzuka kwa Yesu. Uca uva hasi nawe tubisenge, tugira ngo dusenge ikoraniro ryose. Aba bantu twaturire hamwe risengesho tuti: Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ko unyizeje ivy'agakiza kawe. Umutima wanje ntiwari kubishobora wonyene, mpisemwo kukwakira. Umbere umwami, umbere umukiza, ariko ntibimbereye yuko uzi wanje. Ndafise ibyo ngomba gutunganya. Mbabarira mwami, nyogesha amaraso yawe, ndakiriye izo mbabazi. Ngiwe n'ijambo ryawe.
futanganya ibyaha byanje, birandura ubihonye, umpe umutima ugororotse. Sinshoboye jenyine, ndacumbagira, ndahungabana, ariko wewe wonkomeza, kuko ari wewe buye abubatsi bagaye, ariko ari ryo rigumye imfuruka. Mwami Yesu, Mwami Yesu, nkiza Satani, nkiza ibyaha, nkiza ibyago yanteye, ntabara rwose n'umuryango wanje, ndakwihaye. Urakoze, urakoze Yesu, urakoze. Kuva uyu munsi mbaye umwana w'Imana, kandi ndagusezeraniye yuko ndi uwawe ubu n'imyaka yose. Amen. Katubasengere, sengere n'ikoraniro ryose. Data, mu izina rya Yesu, Imana ihambaye mu byo ukora. Ntawe ari kumenya ko inzira Adamu na Eva bari bazimiriyemo twoyikuwemo biciye mu nzira y'umusaraba, ariko turagushimiye yuko urupfu wapfuye Mwami Yesu Kristo ariko rwatumye turonsa ubuzima budahera, kandi amaraso wavuye ku musaraba niyo yoza ico ry'ivyaha. Ijambo ryawe ritubwira ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana, nguyu ukuraho ibyaha by'abari mu isi. None turasenze kugira ngo aba bantu Mwami, amaraso yawe abuhagire nk'uko watwuhagiye natwe. Aya maraso yawe yuhagiye abagiye bakwizera bose, abuhagire nabo. Ibyari bibagiriza, ibyari bimeze nk'umwenda bafitiye ukugororoka, bibaveko. Urubanza rwabatsinda rubaveko. Turatuye ubuzima budahera kuri bo mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Kuva uyu munsi twatuye ko bakijijwe urupfu, bakijijwe ibyaha, bakijijwe Satani, bakijijwe Gehinomu. Tubashize ko Mwami Imana ibiganza byawe kugira ngo mwizigirwa bazitirirwa aho baja hose. Yesu, imigozi y'abantu bidayicagaguje ubushobozi bwawe. Mwamugira neza, ibyago byari biba ariko ndabisambuye. Mukunzi mwiza, ndabagumbiriye mu bwami bwawe, baze baharonkere Mwami Imana mu muryango w'abana bawe, baharonkere ibyo wategekanije byose. Urakoze, urugendo rwabo ntiruze rucikire mu nzira, ariko baze babandanye gushika washitse. Tubisenze mu izina rya Data wa twese, n'iryo ry'Umwana na Mpwemu Yera, Yesu Kristo. Amen. Cyubahiro ni cawe Mwami. Twasengeye Pasika nziza Mwami yo kunagurwa. Ndagusabye Pasika nziza yo gushinga imizi. Ndagusabye Pasika nziza yo kwama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Ndagusabye Pasika nziza irimwo Mwami kuronka ubuzima bwa Mpwemu wawe Yera. Ndagusabye Pasika nziza yo kumira guco twahawe n'ukwitegana igishika umunsi wo kugaruka kwawe. Urakoze, ndabisabye nizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Ryatangazo nuko kwigenekerezo rya 23 na 24 tuzoba dufise inyigisho z'abubatse. Imana ishimwe cyane, muzoshizaho kubibwirwa mu mafraternité, kandi twarababwiye yuko mushobora kwiyandikisha kugira ngo tuze tumenye abashoboye gukurikirana ivyo vyigwa. Ico mutabwiwe nuko abantu bifuza kugira mariage bose muri uno mwaka bakwiye kuza muri izo nyigisho. Murakoze, mugire ibihe byiza, Imana ibahezagire cyane. Amen. Mwebwe mwari